Murakoze cyane nkuko mubivuze uyu n'umunsi wa nyuma w'inyigisho z'uburongozi twari tumazemo iminsi ni ihuriro ridasanzwe twama tugira uko umwaka utashe kandi rikaba riba aha mu gisagara ca Bujumbura ariko kandi rikabera Ingozi rikabera kandi ni Gitega ubu rero hari haramukiwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho twatumiye indongozi ziva mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu hari abavuye mu mashengero Pasteur abakozi b'Imana hari abavuye mu gihugu hariho nk'abarongoye amakoperative abarongoye amashirahamwe hari abamenyesha makuru hari abikorera utwabo eka mu buzima bwose abakorera leta bose twarabatumiye kandi bakaba baje bakitaba intumbero ya kino gikorwa kugira abarongozi bahurire hamwe baronka akaryo ko kwiga ibintu bishasha nkuko musanzwe mubizi Global Leadership Summit iba rimwe mu mwaka mu gisagara ca Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika natwe tugaca turonka inyigisho ziba zatangiwe aho Chicago muri Amerika inyigisho nziza cyane zo rwego mpuzamahanga tukazakira tukazishira mu Kirundi hanyuma tukazadapta tukazerekana ngaha muri izi nyigisho ubwo kandi tuba dufise n'abigisha bo ngaha iwacu ababunyoye nkuko bivuga inararibonye bashobora nabo kugira ivyo bahaye bagenzi babo abandi barongozi nukuvuga ni inyigisho aho uzijemwo utegeza kugenda hari ingingo ufashe kuvyerekeye uburongozi bwawe nuko tugiye muri kahise hari abantu baje muri Global Leadership Summit bavuye ngaha bagaca batangura ibigo by'imfuvyi ibigo vy'irerero bagatanguza amashira hamwe bakorora bagatanguza amanama ku kazi ibintu bitahora bihari hari byinshi dutanga bituma iyo umuntu avuye ngaha agenda twakije nk'icuma kugira ashobore kuza gufasha abandi bantu arongoye rero ivyo zigwa rero byatanzwe guhera ku munsi w'ejo aho twarose abigisha batandukanye bo ngaha nka Bishop Deo twarose umwigisha Bishop Deo yatwigishije kuvyerekeye igiturire n'ingene twogitsinda ku rugero rw'igihugu ni gute twebwe abene gihugu twokwitwararika kutagira igiturire canke kutagitanga hanyuma uno munsi naho twaciye turonka icigwa cy'umwigisha yitwa Asher niyo nizigiye aho yatubwiye kuvyerekeye gukingira inyungu rusange mumva nk'akaronka ivyo vyigwa ko ari bibiri biruzuzanya gutanga igiturire bituma hakena benshi hagatunga bake inyungu rusange nituba turiko turazikingira hariho n'abigisha abandi nka mama bunteje batwigishije kuvyerekeye gutsinda ishavu uri umurongozi iyo umuntu ashavuye agafata ingingo ashavuye iyo ngingo aza gufata ni ingingo iza kuba rimbi ivyo rero navyo iyo umurongozi afashe ingingo ashavuye canke ari iyo ngingo mbi iza kugira ingaruka mbi ku bantu benshi kuri vyinshi nico gituma inyigisho nkizi ubu naho murabona dushe kwiga icigwa cyitwa Sahale kitubwira ivyerekeye gutangura umugambi naho wotangurira kubusa yatubwiye akarorero k'ingene yabonye akumbuye ikawa asanga mu ico gihugu arimwo ntibategura ikawa nk'uko yifuza ashavuga ati kumbe ndashobora nanje gutangura nkazonywa ako gakawa nifuza nkazogaha n'abandi no munsi ageze ku bibanza bigurishije mu mwaka kawa ko kunywa bishika 200,000 mu gihugu c'Ubwongereza nibaza yuko ata muntu n'umwe yaje muri bino vyigwa habuze ico agiye atahanye kuko ni vyigwa bimaze gushinga imizi hano mu gihugu c'u Burundi kuko twatangwe mu 2016 abantu batavyiyumvamwo batumva ko bishoboka ariko no musi turiko aha kuri ishengero ry'Urutare twakiriye abantu bagera nk'ibihumbi 2,125 no kuvuga n'abantu benshi cyane ikigeretseko nuko ku munsi w'ejo hari abantu twasubije inyuma kubera twebwe dushaka gukora ibintu neza turifuza yuko logistique biteguye neza ko abantu turabafungurira iyo rero uje ukiyongera ku rutonde bica bidukoseza mu giharuro natwe rero nk'abarongozi twifuza yuko abantu bose baje tubafata neza uko twabiteguye nico gituma byabaye ngombwa yuko abantu ejo tubasubiza inyuma tukatumira kuzoza mu mwaka uno mwaka GLS uno mwaka ahubwo yitabwe ku rugero 120 kwijana kubera iki twari twiteza abantu 2,000 ariko murabona haje 2,115
kandi hariho n'abandi twasubije inyuma byumvikana yuko target canke urugero twari twifuza kwakira abantu twararengeje ko